Abadandaza bo mw'isoko nkuru yo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke bavuga ko baguye mu gahundwe kuri uwa kabiri babonye abantu bashasha bahawe amasezerano yo gukorera muri iryo soko. Abadandaza bashika 100 ngo bagiye kwakwa ibibanza bari bamaze imyaka irenga 10 bakoreramwo bigahabwa abo bashasha, nk'uko uyu mudandaza yaganiriye na RP yabivuga. Twebwe dufise impapuro batumikiye yuko ibibanza bikwiye gufata ababidandarizamwo. Rero twigire turabe tubashaka izindi kontra y'abantu tutazi abari baha ivyo bibanza kubera ko bahawe amafaranga. Maze imyaka 10 ndadandariza hano hantu kandi umuntu namuri amafaranga menshi bamaze gusubira ingingo tubona ko leta ije kugura iyo tworohereza, ariko n'ubu gushika mu mwanya yuko tubona yuko nkanjye ibintu bise mwabona ko ari ibintu byinshi ntaho norishira kandi twaka amafaranga mu mabanke ntabwo twabona ukuntu twokwishura amabanke barashika nk'abantu 100. Abo badandaza bagiye kwakwa ivyo bibanza ariko bararahira bakarengwa ko batazobivamwo gushika leta ibarenganuye narirya bahakorera bisunze ivyashikirijwe n'inzego za leta zibijejwe n'umukuru w'igihugu arimwo. Ntaco nomuhaje icyo kibanza kuko nifise itegeko nisunga, inama nshingamateka wanje yarakoranye, inama nshingamateka yarakoranye ivuga yuko abantu bose bashikiriye ibibanza guhera mu kwezi kw'indwi muri 2023 ko abo bahabwa ivyo bibanza. Ico gituma rero jewe nisunga iyo ngingo kandi ingingo y'umukuru w'igihugu twe turasaba leta ize ku kibanza umwe wese barabo umuntu adanaza ariwe baha kontra kuko bahaye kontra abatari bo n'amanife ntana bafise abo bantu. Ivyo bibaye inyuma ya rusansuma rwaheruka kuba mu ndwi iheze rw'abadandariza muri iryo soko rikuru ry'intara ya Cibitoke. Rusansuma abahakorera bavuga ko rwisunze ivangura rifatiye ku mvo za politike kuko hasansumwe gusa abari mu mugambwe CNDD-FDD. Rusansuma rwategetswe na musitanteri wa komine Rugombo Gilbert Manirakiza, uwo nawe bivugwa ko afise wenyene ibibanza birenga 200 muri iryo soko. Tumuhamagaye tukamubwira ico tumuronderera, musitanteri Gilbert Manirakiza imbere yo kuducira ku murongo akaba yatubwiye ko twomusanga hakorera ngo adusigurire ingene bimeze.